reka nkushimire ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka nkubwire yuko yari wa mwanya tuba tukugezaho amakuru abagezweho abari kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye. Reka tunyarukire mu kinyamakuru Igihe turebe inkuru yahawe umutwe ugira uti Rusizi umusaza w'imyaka 77 yasanzwe amanitse mu kiziriko yapfuye. Ni inkuru ikomeza igira iti mu murenge wa Nyakabuye mu karere ka Rusizi umusaza w'imyaka 77 witwa Shumbusho Andre washinjwaga n'umugore we kudahahira urugo yasanzwe amanitse mu mugozi yapfuye. Ku isaa 12 z'umugoroba ho kuri wa gatatu Gicurasi 2022 nibwo umukobwa wa nyakwigendera witwa Nyiransabimana yavuye ku isoko ageze iwabo asanga harakinze. Arakomanga abura umukingurira, yafashe umwana amunyuza mu idirishya arakingura. Uyu mukobwa yinjiye mu nzu asanga asamanitse mu kiziriko gikoze mu mugwegwe yapfuye. Ibi byabereye mu mudugudu wa Nyagakomba, akagari ka Kanunu, umurenge wa Nyakabuye, aha ni mu karere ka Rusizi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabuye Ildefonse Ngamije yabwiye Igihe ko uyu muryango wigeze kuvugwamo amakimbirane ashingiye ku mutungo, umugore ashinja umugabo kudahahira urugo, ariko ngo nabyo byasaga nk'ibyahoshe kuko hari hashize imyaka 10 bibaye. Ati bamusanze mu mugozi, niba yimanitse cyangwa yamanitswemo ibyo n'akazi karibu, dutegereje ikizava mu iperereza. Gitifu Ngamije yasabye kuzibukira kwiyambura ubuzima kabone niyo baba bugarijwe n'ibibazo bingana bite. Ati ubutumwa duha abaturage ni ukurushaho gukunda ubuzima no kwikunda, kuko uko byagenda kose niyo yaba ari amakimbirane ntabwo yagakwiye gutuma umuntu yivutsa ubuzima kuko hari icyo atumvikanye na mugenzi we. Nyakwigendera yabanaga n'umugore we w'imyaka 74 n'umukobwa we Nyiransabimana n'umwuzukuru. Ngayo nguko n'andi makuru ari kuvuga ku isi. Reka tuyahere ku mugabane wa Afrika. Umuryango umwe bwa Afrika utera ivyatsi gitero intagondwa za Al-Shabaab zagavye ejo kuwa kabiri ku ngabo za Artemis ziri kugarukana amahoro muri Somalia. Mu itangazo mukuru wa komisiyo umwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yasohoye ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri yahojeje imiryango y'abasirikare b'abarundi baguye muri ico gitero, yongera hoza muri rusanga abarundi na leta y'u Burundi yipfuriza bakomeretse gukira n'ingoga. Mundi butumwa Musa Faki Mahamat yacije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko yavuganye na President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo guha icubahiro abaguye muri ico gitero. Yaba umwe bwa Afrika yaba Burundi nta ruhande ruravuga igitigiri c'abasirikare b'abarundi baguye muri ico gitero. Abagwanyi ba Al-Shabaab ico bikoze bavuze ko bishe abasirikare 173 bagira imbohe abandi batatomoye igitigiri. Ibihugu bikomokamwo abapfuye muri 173 n'abagizwe imbohe nta ruhande rurabitomora neza. Abdullahi Haji Mohamed buramatari w'akarere ka El Baraf karimo ikambi yatewe yabwije rya Amerika ariko mu gisata c'ururimi rw'igisomali ko naho igitero cabaye atariho ari, bamubwiye ko ariko hapfuye abasirikare benshi b'abarundi. Ntigeze yamara nawe nyene atomora igitigiri c'abaguye muri ico gitero. Muri ico kiganiro na service ya Somali ku ijwi rya Amerika, Haji Mohamed yagize ati ugutana mu mitwe nk'ukwabaye kuri no wa kabiri n'ubwa mbere kubaye muri aka karere. Imigwano yari ikaze cyane. Ikambi yatewe ejo kwa kabiri iri ku birometero 150 y'uburaruko bw'umurwa mukuru wa Somalia Mogadisho. Iri mu zambere zifise ubuhinga buhanitse kandi zirimo ingabo nyinshi ziva mu Burundi. Igitero cejo kwa kabiri ni naco kandi cambere gikomeye intagondwa za Al-Shabaab zigavye kuva Amisom ihinduriwe izina ikitwa Artemis. Ku mugabane wa Amerika, ambasade ya Amerika muri Cuba kuva ejo kwa kabiri yarasubiye gutanga visa inyuma y'imyaka irenga 4 itazitanga. Ibiro bitanga impusha zo kwinjira muri Amerika mu gihugu ca Cuba vyahagaritse ibikorwa vyayo mu 2017 muravyibuka bivuye ku ngwara y'amayobera yafashe bamwe mu bakorera muri ivyo biro n'abagize imiryango yabo. Amatohoza yakozwe na leta ya Amerika mu 2020 yerekanye ko iyo ngwara bikekwa ko yaterwa n'ibitero vy'imirasire y'amajwi y'amaradiyo yo mu rwego rwo hejuru akorwa ku buryo atumvikana
yugarwa y'ubuserukizi bwa Amerika muri Cuba ryabaye inkuru y'incamugongo ku banyagihugu batari bake b'ico gihugu bakunze kuza muri Amerika bahunga ubukene bwugarije Cuba. Abanyagihugu ba Cuba kugira ngo rero baze muri Amerika kuva mu 2017 byabasaba amagendera maremare babanza kuja kurondera impusha muri Colombia canke muri Guinea. Abatashobora gufata ingendo muri ivyo bihugu nabo bakemera guca mu nzira zitemewe n'amategeko zabacisha muri Mexique. Igisata kijejwe abinjira n'abasohoka muri Amerika kikavuga ko abanyagihugu binjiye ku butaka bwa Amerika kuva mu kwa 10 ko mu 2021 kugera mu kwa gatatu uno mwaka barenga ibihumbi 78. Umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco yifuza guhura na President w'Uburusiya Vladimir Putin kugira ngo amusabe guhagarika intambara yo muri Ukraine. Mu kiganiro Papa Francisco yahaye ikimenyesha makuru Corriere della Sera kiri mu bisomwa na benshi mu Butaliyano yavuze ko yasavye Putin ko yomuha umubonano i Moscow bakagirana inama ariko ko Putin ataco aramwishura. Papa Francisco yemeza ko ino nama yayisavye intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine maze indwi zitatu ariko ko naho atanyishu Papa araronka Vatikano ibandanya isaba uwo mubonano n'ubu. Papa Francisco yabwiye ikinyamakuru Corriere della Sera ati ndibaza ko Putin adashaka ino nama kandi atani azokwemera ariko none ni gute umuntu ashobora gukora amahano nkayo. Umwungere wa Eklezia Katolika muri ico kiganiro yahishuye kandi ko umushikiranganje wa mbere wa Hongrie Viktor Orban yamubwiye ko Putin ategekanya guheza ingwano yatanguje muri Ukraine igenekerezo ry'icenda uku kwezi itariki Uburusiya bufata nk'isabukuru y'intsinzi y'igihe abanazi b'abadagi bamanika amaboko mu ntambara yo mu 1945. Dusubire gato ku mugabane wa Afrika. Akanama ka ONU kajeje umutekano ejo kwa kabiri kakoranye kiga ku kibazo ca Mali n'Ubufaransa nyuma yaho Mali itangarije ko ivuye mu masezerano y'ivya gisirikare yari ifitaniye n'Ubufaransa. Uburusiya nibwo bwasavye iyo nama yabaye mu mwiherero. Icegera ca ambassadeur w'Uburusiya muri ONU imbere yuko inama iba yavuze ko ari ngombwa ko ivyagirije vya Mali vyuko indege za gisirikare z'Ubufaransa zaciye mu kirere zitari zemerewe gucamo muri Mali bivugirwa mu kanama ka ONU kajeje umutekano. Ambassadeur w'Ubufaransa nawe nyene yavuze ko vyari ngombwa ko iyo nama iba. Ambassadeur Nicolas de Rivière yagirije Mali ko yagiranye amasezerano n'abacangero atavuze igihugu bakomokamwo kandi ko ibi bihonyanga gateka kazi na muntu. Ku kibazo co kumenya niba Ubufaransa bugiye guca bwihutisha ibikorwa vyo gukinjura muri Mali, uwo mutegetsi yishuye oya, asigura ko ari gikorwa bazokorana n'ingabo za Mali bitonze ariko ko amezi 6 azohira ingabo zose z'Ubufaransa zavuye muri Mali. Bikaba bitegekanijwe ko mu kwezi kwa gatandatu akanama ka ONU kemeza canke kagahakana ko ingabo za ONU ziri kugarukana amahoro muri Mali zongerwa ikiringo co kugumayo. Ubufaransa nibwo bushinzwe ibikorwa vyose vy'ingabo za ONU muri Mali. Tubafitiye muri kano gatondo tuyasozerere muri Ethiopia. Amashamwe atabara imbabara atangaza ko naho impande zishamiranye muri ico gihugu zatanze agahengwe mu ntumbero yo gushobora gushikana imfashanyo z'imiti n'ibiribwa mu banyagihugu. Iki gikorwa kitariko kiroroha. Nko mu karere ka Amhara kari mu buraruko bwa Ethiopia, abagira neza basigura ko amabarabara yuzuyemwo ibibomoke n'ibisigarira birimwo ibikoresho vya gisirikare vyaturiwe n'abarwana.